OX TV ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Turabaha ikaze muri iki kiganiro cigisha business online. Urashaka kumenya ibijanye na business online, urashaka yuko ubuzima bwawe buhinduka mu kanya gato, kazire muri iki kiganiro. Ndafise umutumire twahaye ikaze, ndabaramukije. Neza cyane. Mumeze neza? Ndashima Imana. Byiza cyane, gushima Imana. Ku mazina batabazi nitwa bande? Amazina nitwa Maurice Bigirumuremyi. Maurice Bigirumuremyi. Maurice Bigirumuremyi. Maurice Bigirumuremyi. Yeah. Ni igiki bosobanurira ku batazi business en ligne cyangwa business online? Mu majambo makeya business online ni business yagutse kuko mu kino gihe turiko turagenda dusezerera web 2 twisunga web 2. Ubu turiko tubishikako kubera izi business online, nukuvuga iyi business zikoranye imbuga. Rero abantu batabizi canke batabishoboye barakwiye kuba bagenda bisunga ababizi, cyane aba bantu bafise amatelefone manini. Iyo tuvuze business online nibo bantu hanini biba bigiye kuraba. Kandi majambo ushatse kuvuga yuko business en ligne ariko umuntu wari we wese asanzwe akoresha réseaux sociaux. Ego. Abantu rero bashaka kumenya mbega ni gute ushobora gukorera amafaranga ukoresheje telefone yanjye, bisaba iki? Icyo kibazo kiragoye ariko kandi wanashaka kiroroshe. Icyo bisaba ubwa mbere, umutahe wa mbere uba wararose nujya mutahe warose ubwa mbere wo kugura telefone. Icya mbere kiba gisabwa ni telefone Android. Umaze kuba urose iyo telefone Android, urajya ukenera Facebook, urajya ukenera WhatsApp, urajya ukenera TikTok. Izo ugasanga mu buryo uzikeneyemo ni za zindi za application ukeneye mu buryo bwo kwifotoza, mu buryo bwo kuraba ivyo abandi basohoye. Ugasanga wowe nturaronka umuntu ashobora kuguha igitekerezo canke iciyumviro c'ukuntu nawe washobora gushiramwo ivyawe bakabiraba kumsa nawe bikaguhera. Okay, murakoze cyane. Nka mwebwe musanzwe mukora business online, niki kintu mubwira abantu nk'igishinga nawe nk'impinduka mu buzima bimaze guhinduka ku bijyanye no gukora business online? Impinduka zirahari, ariko nubwo n'impinduka zihari n'intambamyi nazo zirahari. Ugiye kuraba ngo jewe ibi ndabimazemo imyaka 6 ariko ndakora iyi business online, ariko nagiye mpura n'intambamyi nyinshi bivanye n'ukuntu ubwa mbere aho uyikorera. Ese ahantu uri kurayikorera ni bangahe mushobora kuba muyaga ivyo bintu? Abantu benshi bagira aho ugiye kubabwira ibi bakakubwira ati ivyo bintu turabimenyereye n'ivya bindi. Ariko ku rundi ruhande, wewe iyo wifatiye ingingo ukumva yuko bikwiye yuko uramiriza ukabandanya ugatahura mu mutwe kwanza ukabanza ukuguruka, birakunda. Ikintu ca mbere nabonye dufatiye nko kuri Xpaging, ndajya kuzikompara n'ayandi ma business nagiye ncamo. Xpaging ni application bwa mbere. Iyo twumvise Xpaging ni application imeze WhatsApp, Facebook, TikTok na YouTube. Ivyo urabisangayo kuko birakorohereza cyane gushira ku ivyo wawe wirondereye, abantu bakakugira suive, bakakugira partage comme ça, tukitega byinshi biboneka. Nubwo duhera tumwe tuza turaza tukabona idovize natujinjira mu fuko rizananye kuri Xpaging. Ariko rero hariho intambamyi zimwe zishobora kuza. Iyo winjiye barakuvyara, iyo rero bakuvyaye nawe uzosaba kuko kuvyara abandi. Rero intambamyi zishobora kuhaba nuko na vya bintu wari wibaza yuko ugiye gutangura ukabiha abandi, ujya ubihaye wowe wabimuhaye neza ashobora kubitwara nabi bivanye no kutiga kw'abantu. Iyo ni intambamyi ya mbere. Ariko hagati aho ntibivuze yuko iyo habonetse intambamyi canke urugongo rutoya n'inyungu zidashobora kuboneka.
iyo ubikoze neza systeme ukayubaka neza, donc left na right, muri icyo gihe hariho amafaranga ashobora kuza ubwa mbere cinjiza umuntu sero na grade cyangwa package we winjiriyeko. Muri icyo gihe amahera ntashobora kungana. Icyo rero iciza kibiri no gutahura eske aho ninjiye gute, ndahari mu buryo buhe, aya mahera ndiko ndaronka arambiye koko. Icyo kintu utacibaza muri business online birapfa, byose birapfa. Icyo akona karorero ka mbere, kandi niko karusho ka mbere ushobora guherako nubwo hari ibindi byinshi. Murakoze cyane. Ikindi kibazo nshobora kubaza, twamaze kwinjira muri business iriko irabica bigacika yitwa Expedia. Babyita ngo ni invisible world. Invisible world ni isi itagaragara aho abantu bari kurakura amafaranga. Rero cyane cyane kuri iyi business online, iyi si novuga ngo itagaragara iriko ihindura ubuzima bw'abantu benshi. Rero Expedia iriko irahindura ubuzima bw'abantu benshi. Nagomba kubabaza, mbega mumaze igihe kingana gute mwifatanije na business online ya Expedia? Okay, murakoze cyane. Nk'uko mubivuga turi mu isi itagaragara cyane, mu isi y'impembe, niyo mvugo ikunze kuba ivugwa nubwo abantu benshi batabyumva kumwe. Ariko iyi Expedia jewe ndayimazemo igihe gito bivanye n'izindi nariko ndakora, kandi ndanayikunda cyane kuko ntikubuza gukorana n'izindi. Icyo nicyo kintu cya mbere gituma numva nkunda Expedia. Expedia ndamazeyo amezi abiri. Amezi abiri muri Expedia. Rero abakunzi bacu barashaka kumenya uko baguma babona Expedia. Mbega Expedia ni iki mu majambo make? Expedia ikora gute mu majambo make? Expedia ni iki kintu ishobora guhindurira umuntu ujyanye n'uko abayeho, ubuzima bwahinduka mu majambo make? Expedia ni application, nari nabivuze inyuma, ni application ushobora gukura ku mbuga, ugiye muri Play Store ugatereshaje kujya dushobora kuba dutereshaje WhatsApp, hanyuma ugahita ugashyira muri telefone yawe ugatangura kuyikoresha nk'uko ukoresha izindi mbuga. Expedia ni urubuga hwaniro cyangwa n'urubuga ni gisata cy'itumatumanaho. Nabivuge nk'uko uwo ari we wese arashobora kuyironka, uwo ari we wese arashobora kugenda muri Play Store akandika Expedia mu majambo afatanye. ntacyo bisaba kuyikoresha. Ni kwa kundi kwa WhatsApp amameguru usanzwe wari ufise arabandanya ugakoreshezaho ukayaga n'abagenzi, byose ugakoresha. bihuriye he rero no kwinjiza amafaranga? Ibi bintu ahantu bihuriye, ubwa mbere naho woba uri umunywanyi wa Expedia warasizeyo umutahe wawe, canke ukaba uri umwe mu bayikoresha uko nyene kuyo twasanze dukoresha WhatsApp, Facebook. Mu gihe utaba ufise iyo application, waba uri umunywanyi yatanze amahera, waba uri uwundi atamahera yasizemo, mu gihe udafise iyo application amafaranga urashobora kuyakorera mugabo ntushobora kwinjira muri konti cyangwa kubona iyo amafaranga yawe ariko araca. Icyo ni ikintu kimwe abantu bose bahuriyeko, kuko yaba na WhatsApp ujya muntu yasizemo umutahe wiwe, ijya WhatsApp arayikurikirana arayikoresha. Yaba wa wundi twebwe atamitahe twasizemo, ijya WhatsApp turayikoresha. Rero ahantu biri itandukaniro, ubwa mbere application ukiyiteresharija, wandika X mu majambo makuru ku bantu batabizi, X mu majambo makuru, hanyuma paging ni ukandika mu rurimi rw'icyongereza, hanyuma ugasigaza umwanya ukandika international cyangwa international, hanyuma ugasiga kanya ukandika A na P. Kuri Play Store ucutora iyo application aho duhereye hasi. Umaze rero kuyishikana muri telefone yawe ya ordinateur, ego mu gihe uba ubonye yuko ata konte ufise,
hari ahantu uja guklika hepfo yaho gatoya baja kugusaba ni sign up. Umaze kuhaklika baraja kugusaba ahantu uraja kurenguka ahantu handitswe username, uca ushiramo izina ry'iwawe canke izina ryose waba ushaka mu ndome ntonto, uragomba ugashirako n'igiharuro canke ukacihoza. Umaze kurengana ngaho uca bagucaguza email, baraguha urutonde mwanzirya email zisanzwe ziri muri telefone yawe, uca uklika ko email usanzwe ukoresha cyangwa ugomba gukoresha kuri Xpaging. Umaze guklikako ubwo nyene uba urengutse indani muri application, utangura kubona n'ibindi abandi bagiye barapibira. Aho nta mutaye bisaba, ni kwa kundi dukoresha. Hanyuma uraja kubona abantu kujya kuri Facebook tugenda dusaba ubugenzi, urawubasaba atangorane n'imwe irinze kuhaba. Rero itandukaniro ry'umuntu yinjiye mu gihe naho usanzwe warasizemo umutahe, biraguha uburenganzira bw'uko umaze gukora ivyo baba barakurungikiye model pass na username biciye kwa nyene societe Xpaging, akabiguha muri ya email yawe. Ariko mu gihe atamitaho urashiramo ngo bakugire registrement, ivyo ntavyo ushobora kubona. Muri ico gihe rero hariho ahantu hejuru mu kuboko k'uburyo kuri iyo nyene iyo dashboard canke tableau ushobora guklikamwo hameze nka parametre, uca uklikamwo uca umanuka, hariho liste yanditsemo amajambo menshi atangura account ukabandanya, hari ahantu handitse membership, uca uklikamwo aho nyene kuri membership. Umaze kuba uklitsemo ubwo nyene rero uba winjiye nk'ugiye muri konti, uraba amafaranga wakoreye biciye muri babandi winjiza, muri babandi wabwira Xpaging bivuye muri babandi we wavyara. Umaze kubona hahandi uca wandika username kwa kundi bayiguha, uca wandika model pass kwa kundi bayiguha. Aho rero niho niryo tandukaniro ry'umuntu yasizeyo umutahe n'umuntu ayikoresha uko nyene. Aho ashobora kuja yasize imitahe komisa ugaca ubona amahera ugomba kuyarotira nuko nyene, ugomba kuraba gusa uko ubutunzi bwawe bwifashe, ukuntu systeme yawe ipanze, navyo nyene iryo niryo tandukaniro riri hagati y'umuntu yashizemo imitahe n'uwundi ayikoresha isanzwe. Murakoze cyane. Muratubwiye yuko application Xpaging majambo make application ikora nka Facebook, ikora WhatsApp, TikTok, ibyo byose bikaba bihuriye muri application imwe. Niyo avantage ikomeye cyane dushobora kubona. Rero wari wese arashobora gutereshaja application ya Xpaging agatangura kuyaga n'abantu, agapostinga, akamenyekanisha ibintu byiwe. Rero hari umuntu ubu avuga ati jewe namaze gutahura yuko Xpaging ari application n'ubu nyene ndayitereshaje amanda yuko ntagure postinga, ndaba publication nyage n'abantu ibintu nk'ibyo. Ariko rero arashaka kumenya gute notangura gukorera amafaranga, bisaba iki, bisaba amafaranga angahe, ni gute business yubatse kugira ngo ishobore kunyinjiriza amafaranga. Bakunda kuba bibaza no kuvuga ubwa mbere bwo muri business online canke uru rudandaza ruca ku mbuga kwanira. Ubwa mbere kwinjiza amafaranga biva kuri wewe no gushaka kwawe, biva kuri wewe gute mu gihe uri wa wundi yama yigunze utagira abagenzi. Kaye tuvuze abagenzi, hari abagenzi ushobora kugira ugasanga ni babandi mujana mu marigara hariya mutoshobora kuyaga ibintu by'akamaro. Aba bagenzi tuba turiko turavuga ni babagenzi b'akamaro. Mu gihe udafise babagenzi b'akamaro mushobora kuganira imigambi business online iyo ariyo yose mutoshobora, kubera iyo batubwiye kwinjiza amafaranga cyangwa gukorera amafaranga bihuye n'abagenzi wewe ubugendana nabo. Mu gihe ugendana n'abagenzi bumva yuko bugurutse, muhurira kuri telefone mukayaga, atari bya bindi byo kujajura gutukana mu groupe y'ibi mu groupe yariya, urashika kure, urayishobora ugakorera amafaranga. Bivuze ngo iyo ufise timu y'abantu muyaga naho bo babiri, uwo n'umugwi w'abantu kandi bashobora kuba bakamara, kuko ariyo nande muri Bibiliya handitse ngo
batatu nibakoranira hamwe bakoranijwe no kuvuga izina ry'Imana izoba hagati muri bo. Rero muri ico gihe bigusaba yuko babandi babwire yuko telefone zabo bariko bazikoresha ibitagira akamaro canke bikunze bahe bikeya mu byo ufise wewe umaze gushikako muri business online canke urudandaza kwaniro ukoresheje urubuga ubereke ukuntu bashobora kubikora na cane cane ko ngaha mu gihugu c'u Burundi tubitomborejemo ibaye application nibaza igira kabiri haraje TikTok turafise bakeya baharurwa kurushi ku rwego rw'iki gihugu cacu bahembwa na TikTok bafise imitaya ariko iyi Xpaging nayo kubera incabwenge zatowe nyinshi ngaho ku rwego rwa Afrika zavuye ngaho mu Burundi niho hantu twanatewe n'iteka na mwene urwo ruganda canke application Xpaging aratugendera turamubaza byinshi twari twirongoye mu Burundi amaze kuza ngaha mu gihugu uyirongoye kw'isi yose uyirongoye kw'isi yose aramaze kuza ngaha mu Burundi naho hari bamwe baba batamubonye yitwa Dato Ivan Rim mu Malaysia naho ugenda kuri Google ukabaza amateka yiwe barashobora kuyakwereka no kuvuga igihe amara gushika hano twabajije byinshi twasobanukiwe byinshi ndetse na twebwe tutari twatahura ko iyi Xpaging ishobora kuduha no kuvuga namba ufise umugenzi wari we wese akoresha telefone nashiremo natwe kana niko kajyo keza twarose imitahe nayo ntivuna ni nko kubuntu baragaba rero vyishuza bakakugabira bigaragara mu kuri kuwa bakakugabira ukagenda nyene ubonye icyo uri kurakora ko atawese ko urimo atabandi urimo komsa ibintu bikagenda neza hamwe na Xpaging imitahe nayo ntidushobora kuba tuyivuga kuko bivana n'ubushobozi umuntu agiye bivana kugura umutahe bivana ubushobozi umuntu afise rero mbega ari namara kugura umutahe muri iyo Xpaging mbega hazogera igihe nagize agahemba ko aba TikTok baguze ama-action muri TikTok muri Facebook ubu baracahemba ku munsi mbega na Xpaging yo bije mu buko buryo ivyo birashoboka rwose cyane birashoboka kuko ni bya bindi nabwiye ntidushobora kuvuga umutahe nk'uko tutashobora kuvuga muri iki kiganiro ngo uwinjiye azohembuku bivaye n'umutahe ariko akonoshobora kugashiramo ko uwinjiye bivanye na nivo yinjiriyeko hariho grade winjirirako canke amahera winjirirako ugasanga bizogusaba ko wongera ko ukiduza ugashika ku rwego rw'umu-actionnaire hariho umu-actionnaire azohembwa $20 ku munsi ico n'umugwi wa mbere hariho uwundi mugwi wa kabiri uzohembwa $60 ku munsi hariho uwundi mugwi ugira gatatu uzohembwa hagati $200 n'amajana 2 ku munsi urumva izo si zimwe ayo n'amafaranga azahemba ku munsi ayo n'amafaranga azokwinjira ku munsi kugeza igihe Yesu azogaruka cyane uriya muntu yavuze ivyo mwene vyo avuze ati reka mpagarikire ngaha ariko ico tutibaza nuko bizohava bigarukira ngaha ivyo ni vya bindi dufise mu gutegura zambona kazoza cyane kazoza kiwacu n'abadukomokako dushobora kubandaniriza ko komusa tukabandanya twirira ibiriko birerane kandi tukajya tugaha murakoze cyane muri kiganiro cyangwa se umwanya tumaranye n'inyishu wagiye uratanga je ndamaze gutahura ibintu bitatu novuga ko bimeze nka avantage yo gukoresha application Xpaging icyambere watubwiye yuko Xpaging ishobora gukoreshwa nka application ukaraba application ukaraba video ukaraba Facebook ugapostinga amafoto ukaraba n'abantu audio ibintu nk'ibyo kandi utubwira yuko Xpaging ushobora kandi kugura umutahe ukaba umunyamutahe w'iyo application
mu kiringo runaka utavuze atari cyakuye cyane ukaba uzotanga uzurahembwa amafaranga kuva ku madolari 200 kugera ku madolari 200 kandi ikindi cya gatatu batubwiye yuko expeding ari business online ushobora kwinjiramo ugatumira abantu bakinjira kandi nawe ukaza urinjiza amafaranga muri ubwo buryo. Rero n'iki kintu nk'akajambo k'agasubikano ushobora kugira abantu bariko badukurikirana yuko kwinjira muri application ya Expeding n'inyungu canke nk'akajambo k'ihumure ushobora kubaha kuko hari benshi baba barabaye bavuga ni ibintu bya business nawe online umengo ni by'ubusuma hari abantu batabitahura n'ikihe kintu babwira kibahumuriza ikintu kimwe gishobora kubahumuriza sina kimwe sina bibiri kandi sina bitatu ariko kimwe kirahari nuvuga hari abantu bashobora kuba bumvise ndabivuze ugasanga kumbure sinashizeho ngo ayo mahera azotangura kuza ryari kuko ivyo barabibaza natwe kuko twarabibajije mu gihe ayo mafaranga azoshobora kuza mu gihe azoba yakwije imiliyoni 10 z'abantu bakoresha urubuga rwiwe basizemo imidahe yabo niho tuzoce dutangura kubona ya mafaranga yinjira muri konte buri muntu yiwe bivanye n'urugero yinjiriyeko kuko twumvise yuko atari amafaranga amwe niho azoca atangura kuyabona. Rero hakabaho n'ikindi gishoboka nk'itandukaniro ufatiye kuri Expeding n'izindi twagiye turacamo. Ubwa mbere bwobwo ibyo twagiye turacamo ni za zindi batwifuriza magara meza gusa ariko ibi vyovyo uteresharije application ushiramwo umutahe hanyuma agaca agenda yitayeho n'amagara yawe mu kukuronsa supplement ziri mu mugwi w'uturemangingo canke serire sushi akagenda gutekereye ukajya gukonsoma. Ibi ni bimwe muri byinshi bitandukanye n'izindi zishobora kubaho kuko izindi urashobora gushirayo amahera ukazorindira. Hariho n'izindi ushobora gushirayo amahera akaja gucuruzwa ko wowe utari kurikurikiranira ariko iyo umaze kuvyishiriramwo ukikurikiranira birakunda urashiramo hariya ugakurikirana ukuntu amafaranga yawe ariko aragenda kandi ukamenya niyavuye. Murakoze cyane reka tubashimire. Murakoze cyane ndabashimiye. Abakozi ba BOX TV turabashimiye ku kiganiro muhejeje gukurikirana kandi nibaza yuko mutahombye ahubwo wungutse nanje nungutse. Mbega ugiye gufatanya nanje gukora business aline iko irahindura ubuzima bw'abantu benshi mu kanya gato uzokwame ukurikirana bino biganiro byacu. Rero kubakurikiranye kino kiganiro kugira ngo muzobashe kuza murakurikirana ibiganiro byacu bica kuri urubuga rwacu rwa YouTube reka mugire subscribe kubataragira canke sabone kandi mugire na like na commentaire mwandike ikibazo cyose muba mwagize. Murakoze cyane kubadukurikiranye turahaye ikaze ku bindi biganiro bigiye gukurikira vuba tugiye kubaha ama update menshi muzokwame mudukurikirana. Ciao.